Billy. Je pense que urazi neza urukundo rwanyu amuntu ko rungana kandi nanje ndamukunda cyane nagomba ndakumenyesha yuko kuna baki tu kamili tugire mahali sio kujua niambia mambo eti mbaki wiki mbili sijui zimebaki siku ngapi hata usihesabia kwamba hata kama imebaki siku hiyo moja sikia wewe mwenyewe unajua nisema hata kama ni mambo maisha magumu sikia nikwambie wewe unajua una mtoto wangu sasa kitu ninachotaka kukwambia ni kitu kimoja yani mambo ya harusi yako sijui mambo ya nini sijui ya huyu mtumbaku jina mimi sihusiki na hiyo harusi yako mimi hainihusu ninachotaka kukwambia ni kimoja tu usije ukasubutu kutoa mimba yangu kwa hiyo sio nini sio kwa hiyo si nini wewe unataka kufanya sawa huyo mtu wako sijui nini na nini mambo yenu hayanihusu na mambo yenu hayaniingilii sawa kumbuka mimi na wewe toka tumekutana ulinikubalia kwa uko tayari kuishi na mimi leo umepata mwenye hela zake kwa sababu mimi nikapuku sina lolote sina lile wala hili leo naamua kunitenga si ndio sasa hivi siko tayari tena kuishi na wewe unajua hauko tayari siko tayari okay sawa ule wako sasa ufanye hicho unachotaka kufanya kama utakubali kulea mtoto wangu lakini sheria itachukua mkondo wake mimi naambia ukweli fanyeni mambo yenu wewe umeona mimi nikapuku sina lolote ila kumbuka tulikotoka mimi na wewe yani ndio sitaki kusikia kabisa ichanza ngani wazi kuna kubli ila kama ukitambua kuwa milima haikutani ila binadamu tunakutana ole wako subutu kutoa mimba yangu wewe na hapa yani takata wafanyia si wewe wala sio mchumba wako huyu mtaniona mimi mbaya sawa nikagenda kubwire icyari kinzanye nimero ya mukuru ya Lynda Shameri natsikora mugenzi wa tutamuntu umwe nigera mbwira ivyanje atari wewe nashaka umunere kuri kino kintu igiki Shameri Billy ndamufitiye inda kandi aziko Billy nta mafaranga afise n'umuntu wanciye ngaho onye nimbobo yibereye ngaho onye ndabizi rero nariko ndapanga mariage na Dani kandi Dani nawe aziko ari umukire yikwije buri kintu cyose sasa nivyo Billy nyene turakundana ariko nta cyafise n'umuntu unciye ngaho onye rero aziko turi gupanga mariage hasigaye ndwi zibiri none mere kubwinda Jenfise nabuze cyo fata nico ndeka ariko jabana murantangaza aho urashobora kugira nyene ikigugu neza ikigugu kitagira ubwenge kandi ubufise aho hari ikintu ushobora kumva yuko woza gusiguza nyene numva washimye nyene kuko ndukunda mugenzi wawe umanuze sino aho sheri afise amahera ubuzima burahari ego kuko ufise ukunda mugata buzima afise sheri muri ubu buzima tugezemo bwino myaka ni gukora ivyunguka tujana n'ibihe sivyo ivyo by'inkundo urukundo uzorujya uzogwambara uwo mwana muzomureresha iki ubiriza nta birebire nta a cankwe b nuko bifise amahera ahubwo ingo tugende ndafite umudoktor w'umugenzi abikorana umva nta n'ikintu nakibona myana nakoze uzakwitahira nyine meze neza ushise muhira ibihe bishabikora hama nawe rero kumwika samara uteshima yaje kubera ngo urukura kunda bukunda reka shaka kuzurafisiye Shameri none nibiki kumenga ucufatwa n'ivyumviro sheri ubiriza dukoresha umwanya tucunguze umwanya umwete reka ibintu byo kugotwa nibiki kugiye kwiyumvira bire aho ikintu uri kwiyumvira uri kurafata umwanya wiyumvira nigiki ahubwo uje nkeneye yuko umbwira haguruka tugende Uriza Meliza ndumva ndiswase cyane umva nataye umutwe ahubwo kanda gushama nze ngenda nkira nduhuka hamanda guhamagara jewe mpamagare vrema kandi ntutebe jewe ugateba ndaguma ndiko ndaguhamagara ngira tugende Mr. Bon yes biga bimeze gute ko igihe cya mariage kiriko kiragenda kandi cyageze muri committee erega mariage hageze urati ko arigaye ya ico kintu uvuze nanje nari maze umwanya ndiko ndacimvira bana nka president wa committee vyose namaze kubitegura vyose biri pre hari yasigaye ko mvugana n'ujya hamwe ku ma location y'imiduga hari yasigaye ko nza kuvugana n'ujya mu manager ajejwe managing ibintu nkabijya vy'imiduga
ya amasale ejo nariyo twaravuganye bien byose biri all right. Ejo nari namurondeye ujya mu wa decor. Ariko rero mbe yari yatubwiye ngaha. Bon, niba nihenze ubyo wa decoration, ugira decoration yari yatubwiye kumengo 350,000. Oui, dote na mariage, nuziko bizobera umunsi umwe. Donc décoration, azogira decoration muri dote, asura gira decoration muri mariage, 350,000. Sawa nta kibazo. Rero uraba ukuntu ugerageza uburyo bwose ibintu byose bijye ku murongo. Ugerageza uburyo bwose ibintu byose bikore mu bangutse. Uzomfashije cyane. Kugira ngo ibintu bigende neza, kuko bigende neza. Sawa. Sorry gato. Sorry. Sorry. Sinzi ko naciriye mu gusa ndagarutse. Nta kibazo. Nta kibazo. Ngira none. Ngira sheri nibiki habaye iki tuza umbwire. Niki kibazo kandi cyabaye. Oh my god. Sheri. Siko ndatambura. Niki kibazo cyabaye sheri mbwira. Please. Sheri tuza umbwire. Nikibazo ki? Kuramo stress. Ndazi yo ni stress ya mariage, urabona yagereje hashitse, tutangura kugira stress tuza. Ntugira ubwoba ibintu byose birapanze biri ku murongo. President yambwiye yuko nujya wa decor agiye tuwasa 50,000 yayemeye ubu ibintu bimeze neza kandi aho hasigaye iminsi mike. Nuvuga nujya ayi wa location y'imiduga byose byamaze gupangwa byose na sare byahejeje byose bimeze ku murongo. Nibyo twari turimo hajya n'ibyo sanze turimo. None ufite stress yihe? Cyangwa ufite stress ya Alpha photographe? Alpha uno munsi twazindutse tuvugana mu gitondo. Urumva? Ambwira yuko ibikoresho ari tayari byose abifise mu photographe azofise n'uwundi akamera video. Ivyo rero ntugire stress kuri ivyo, ntugire ikibazo na kimwe. Alpha twahejije kuvugana. Urumva yuko rero ibintu byose bimeze neza. Reka rero manze mezanye na committee na president wa committee nawe ubandanye twarurimo sivyo. I love you baby. Natevye gato. Oya, ibisanzwe. Bona kuvuga rero nuko rero bimeze. Ndibaza yuko ndashaka neza, ndashaka ko ibintu bizoba bipanze ku murongo ujya munsi. Urabona amafaranga sikibazo. Wewe. Subiri kwanza. Nini wewe Sikia basi. Sio na haraka, usidandie treni mbele bila kujua utafikia wapi. Sikia nikwambie mimi nilikuwa nakusaka sana. Sikia nikwambie. Sorry kwanza gatoya. Umpagarika nkande ndagufitiye ideni. Sifise ubasha kugenda uko shaka. Nikufitie deni ndo nini? Sikia nikwambie. Najua unaongea vitu naelewa kabisa. Sikia nikwambie kitu kimoja. Najua wewe ni rafiki yake na Lynda. Ndio maana yake? So nasema ndo maana yake kutoka hivyo kesho akikukuta sije kanaambia kwamba wewe mimi na mambo mabaya afu na akili mbaya. Sikia nikwambie. Nakuagiza nini? Nakuagiza sasa. Kamfikie kamwambie Lynda hivi. Asije akasubutu kutoa ile. Asisubutu ndio. Kwani Lynda na mimba yako? Kwani ulikuwa hujui? Unajifanya unajisaulisha. Unajisaulisha. Mimi siyajui kwa sababu wewe na Lynda mimi siyajui. Huyajui. Wewe jisaulisha tu zifanye kama vile hujui. Jitoa ufahamu. Sikia nikwambie. Wewe kamwambie. Na kushangaza endelea tu kushangaa. Kamwambie hivi. Asije akasubutu kutoa mimba yako. Na akisubutu kuitoa si yeye, si mume wake. Nitakachowafanyia moja kwa moja segerea. Yaani wataenda kunyea debe jera. Wewe mbongo, acha wenyela zao wapange harusi zao. Una nini? Una ujanja wowote? Una hizo hela za kulea ule mtoto wewe. Acha bwana lala. Punguzeni kama ni matangazo peleka kule kwenu da. Sio hapa Burundi. Sisi ni Warundi. Sio nijua bwana. Uliza. Najitoa ufahamu au si?
Mwenyezi Mungu akiumba kitu anaumba na sahani yake bana. Yule mtoto akizaliwa anakuwa na vitu vyake vingine vya pembeni. Hapo sikia mimi nikwambie. Wewe sawa tu haina nuru. Ila tu unachowaambia ni kitu kimoja. Mwambie Changanya hao. Kugeza yaho n'umuntu yinjira mu nzu ntumenye yuko yinjiye none nk'ubandi umusoma bakora ariko nibiki none Marion byo ko ari nukiza cyecho sindibaza ko ari kazi kuko nararindiriye ahubwo kumbwira telefone ndarindira ndabura narakwandikiye ejo warasa no gusoma no kunyishura Shamiri sijewe ndarushe ndarengewe yani simboni yomva nabuze wabuzi yuva niyo uja gute ko ikibazo ari uri kuraciremereza basi tugenda uravyeme none ndakubazeho kubera ko wa munsi twavanye mbwira yuko uza kumamagara kugeza isaha umu witera ibibazo ubu ntuzi ko ikibazo kiba caraheze Mary sinabwo mfata icemezo none bimeze gute tugenda ukuri stress witera wisresa ubura guca ngaha dukoresha umwanya urabona kuri muyabira vraiment let's go Inyungu Oksana. Ni sawa. Lynda namubuze kuri telefone. Sinzi yuko araryamye byagenze gute. Ntabwo tuzitewe natwe tumaze ibisi twamurondeye twamubuze. Sa? Rero ntituzi nanje nari hasigaye ko ndindira umwanya muto cyane ngo ndagutelefone ndakubaza amakuru yiwe. None ngira gusa ko twamubuze tugire gute. Shaje simbona ikintu kimwe cyo gukora. Nahangayitse nanje ubwanje nabuze nce ku nimero ye kugira dushobore kumutora ariko hari umugenzi araho ndiko ndiyumvira burya tugenda kuraba hari gihe twosanga amakuru yiwe yafise nagerageje gutelefona mu telefone yose y'abagenzi nta nimwirikira cyane yabiyiwe nta nimwirikira cyane none ashobora kuba yagize ikibazo cyane nanjye sindi ko ndabitahura na gatoya ndumva ikintu gisigaye nimba ko bari nko gusenga Imana gusa yataye ntabwo byoroshe sawa reka ngerageze kurondera sinshobora kwicara sinshobora gutekana ntariko ndamubona Lynda ubu nyene ngoma ntangure kandi mbandanye nsubire kushakisha reka bose tujanye tugenda Sasa pokea simu Lynda, pokea simu basi nikwambie. Au umeshaanza kutoboa simu? Hata kupokea simu yangu hataki. Lynda, pokea simu basi. Ngoja nitumie voice. Sasa nikataa kupokea simu tena nitumie hata voice sasa. Basi acha nitumie voice sasa. Sikia. Lynda, mambo vipi? Uko sawa? Nilichokuwa nataka kuambia nikupigia sana simu hujapokea.
Sema mimi kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Naomba usije ukatoa mimba yangu. Na kitu kingine nilikuwa nataka kuambia, basi jaribu kujua kwamba huyu ni mtoto na yeye anatakiwa apate baraka zile za kuzaliwa, sawa? Kitu kingine ninachotaka kukuambia ni hiki. Basi naomba ibaki kwa siri, mimi na wewe tu. Basi ibaki siri. Usije ukatoa mimba yangu. Na kuomba ukifungua hivyo na ukisikiliza mama, naomba japo hata kidogo, najua mimi sina kitu, nikapuku, sawa, nakubali. Lakini kitu kimoja naomba, usije ukasubutu kutoa mimba yangu. Ishi na wewe mwanamume vizuri kwa amani na upendo, lakini basi asije akajua kwamba hiyo mimba ni yangu, na usije ukaitoa, na kuomba. Sijui mwanamke atanielewa. Ila Lynda, nakuomba Lynda, please, usije ukatoa mimba yangu. Lynda, Lynda, shari mchukaga bakei. Ndiyumva gute? Je ntabirenze. Urumva rero, paske iyo ndawe yerekeye hano. Kibaza ko ataje kugira ngo nisonga niki kandi ahubwo ndakubwira. Aho ari naho usanga byanabaye mu ijoro hagati. None ko mujye bavutse kabiri. Hagabo byabaye ntubimenye ko byabaye. Nibaza yuko kandi ikiri ntoye neza ko atanakindi ahubwo ndakubwira. Bugeraranye ubwoba mu ijoro naso kubikubwira ariko mbona umera gaturuka gutwaye ndakureka. Shanye ndafise ko ariko muri ro nyosho ko ariko yakurondera. Kubuje tugenda twagiye atanumabizi. Warayenga ntanumabizi. Ndagusaba ikintu mu mashini. Sambwira. Unyemerere ko wumva ufise utuguvu. Ndikaje kwitegura. Hama nawe tuja muri dushe. Tugende muhira kugira bakubone kamwe mu biti mituze. Sibyo mwana. Sawa nyine ntibaziyo naraye uwo ndatse ko bahanganye. Kurazi ko imishemishe rubanza nyene gashushe ntibave bagira ngo Lynda, 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 nufenda gusavye Lynda.